ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye muri uno mugoroba, ariko aravugwa mu karere cyane cyane tukibanda ku bihe bikomeye cyane kandi biteye ubwoba abarundi baba bagiye kunyuzwamo na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yaho afashe urugendo akerekeza i Kinshasa akajya gusinya andi masezerano akomeye cyane hagati yiwe ndetse na Tshisekedi, aho amakuru adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko Tshisekedi yamaze kwemera ko ubufasha bwose bugiye kujya buturuka mu Burundi, aho abasirikare ndetse n'ibigwanisho rutura bizajya biva mu bihugu bitandukanye byemeye gufasha Tshisekedi, byose bizajya biruhukira ku kibuga Melchior Ndadaye, ikibuga cy'u Burundi. Ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yemeye gutanga ubutaka bw'u Burundi mu gukoreraho imyitozo ya nyuma yerekeza ku rubuga rw'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho Antoine Felix Tshisekedi ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yirukane ndetse akure ku butaka bwa Kongo M23, naho benshi bemeza ko bitazamukundira kandi benshi bakemeza ko ahubwo nyabona bishobora gusiga bisambuye burundu ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko biboneka neza ko umurindi M23 iriho byanze bikunze igihe yabona ko ibitero biriko birayitera biri guturuka mu Burundi, no kuvuga ko inkoho bazerekeza mu Burundi, kandi benshi bakemeza ko nta gihe kinini byabasaba badafashe ubutegetsi bwa Gitega, dore ko ubu M23 imaze gufata ubutaka bukubye inshuro z'u Burundi inshuro zirenga 5, bukubye igihugu cy'u Burundi inshuro zirenga 5, kandi bakaba bufashe mu gihe gitoya cyane. Ibi byose bikaba byerekana ko igihe bashaka gufata igisagara cya Bujumbura ndetse bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye atagihe na kimwe byabafata. Amakuru adushikira aturuka ku rubuga rw'intambara aremeza ko abasoda bakomakomeye muri M23 ndetse n'abakozi b'iperereza ba M23 ndetse n'abakoresha imbunda za mudahushwa bose baba bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, ndetse bakaba bari gutegura igitero gikomeye cyane gishobora gusiga gisinduye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Uti ibintu byifashe gute mu karere? Ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yafashe indege yerekeza i Kinshasa, aho yahuriye n'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ku kibuga cy'indege cya Kinshasa. Bakaba barayaze ibintu bikomeye cyane kandi byaba bigiye gushira iherezo kuri no ntambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho amakuru adushikira aturuka mu rwego rw'iperereza yemeza ko ibyo baganiriye bikomeye cyane kandi ari ibintu bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi burundu, dore ko intambara iriko irabera muri Kongo Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bipfuza kuyimurira ku butaka bw'u Burundi. Uyu munsi mwabonye amakamyo y'igipolisi cy'u Burundi apakiye abasoda ndetse n'abapolisi bari bahunze urugamba bagahungira mu gihugu cy'u Burundi, bapakiwe basubizwa muri Kongo. Byose bikaba byakozwe ku bufatanye bukomeye cyane bwabaye hagati ya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye. Amakuru adushikira yemeza ko abapolisi ndetse n'abasirikare ba Kongo basubijwe muri Kongo, harimo n'abasirikare b'u Burundi bari bahunze urugamba, ndetse amakuru adushikira akemeza ko bamanukanye n'ibigwanisho bikomakomeye byazanywe na South Africa, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo kwiyongeraho abapolisi bose bamanukanye ibyo bikoresho byari byazanywe na Afrika y'Epfo. Murazi ko Afrika y'Epfo imaze igihe ihiga kuza kwihora M23, ariko ikaba amahitamo ifise atayandi uretse guca ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, ndetse amakuru adushikira akemeza ko indege ya gisirikare ivuye i Pretoria igera Bujumbura
yaba yaraje inshuro zirenga zibiri izanye ibigwanisho ndetse n'abasoda batari bakeya ba South Africa bose bakaba bari mu gihugu cy'u Burundi, bakaba biteguriye kwinjira mu ntambara baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Ndayishimiye abagiye gukwegera igihugu ciwe ku rugero rukomeye cyane. M23 ifitiye Ndayishimiye umujinya ukomeye cyane kubera ukuntu yishoye mu ntambara kandi yarakwiye kuba umuhuza hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ariko we akaba yaragiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bikarangira n'ibice ingabo z'u Burundi zari zijejwe gucunga igihe haza ingabo ziturutse muri EAC kujya hagati ya M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo. Ibi byose bikaba byaratumye ubutaka ingabo z'u Burundi zari ziriho bwarahawe Wazalendo ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR. Ibi byarababaje cyane abarwanyi ba M23, bahita barakara ku rugero rukomeye cyane ku buryo bahise bavuga ko byanze bikunze bagomba kuzihora Ndayishimiye kandi ko igihe kigeze cyo kumwihora. Amakuru adushikira nuko M23 nk'umutwe ufise iperereza ryo ku rwego rwo hejuru wamenye amakuru yose ariko arategurwa na Ndayishimiye ndetse na Kisekedi. Wamenye amakuru yuko ibigwanisho rutura ndetse n'ingabo za South Africa byamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose M23 bimenye hakiri kare ndetse ibimenya hakiri kare cyane. Ubu tuvugana amakuru adushikira aremeza ko bamwe mu barwanyi ba M23 bari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, yaba abagwanisha ibigwanisho ndetse n'abakora ibindi mirimo itandukanye itegurira M23 aho ibigiye kwerekeza ndetse n'aho ibigiye gufata. Amakuru adushikira aremeza ko igihe ingabo z'u Burundi zofata ibigwanisho zigatangira kurasa kuri M23 ziturutse mu gihugu cy'u Burundi, byanze bikunze nta gihe kizashira M23 itabasubije. Kubasubiza nta kundi ni uguhita yinjira mu ntambara ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Murazi byabaye mu minsi iheze aho ingabo z'u Burundi zirukanse guturuka Goma gushika Bukavu, hose batsindwa na M23 ku rugero rukomeye cyane. Uyu munsi amakuru ahari ari mu basirikare b'u Burundi aremeza ko abasirikare b'u Burundi rwose badafise ubushake bwo kurwanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari n'umushiranganje w'umutekano ndetse n'intwaro rusange wo mu gihugu cy'u Burundi ariwe Martino Niteretse, wabwiye abarundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi, akaba yabavuniye akagohe akababwira ko badakwiye gutwenga rwose ingabo z'u Burundi ziriko ziratsindwa, aho ingabo za Kongo Murantunga si z'u Burundi ziriko ziratsindwa uretse ko ziri gutsindanwa n'iz'u Burundi, aho yabwiye abarundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi ko bakwiye kwitegura ko nabo bashobora kubashikira kandi ko badakwiye gupfira Perezida Evariste Ndayishimiye. Yabivuze muri ano majambo tugira ngo tubashikirize, aho yavuze byinshi byatunguye abatari bakeya ariko benshi bakemeza ko harimo ukuri gukomeye cyane. Umushiranganje Martino Niteretse yoba ashaka guha ubuhe butumwa abarundi? Mu kiganiro aherutse gutanga ku bamenyesha makuru, Martino Niteretse yarakoresheje amajambo atanyemenyerewe mu ntwaro ya CNDD-FDD. Martino Niteretse yariko arasigura ko abasirikare ba Kongo bemerewe guhungira mu Burundi kubera baneshejwe ku rugamba, hanyuma baratemaguza barahunga. Mu mpera ya buno butumwa Martino Niteretse yaragize ati gutsindwa ku rugamba ni ibyago, birya ni ibyago bidasanzwe, ariko ntimubatwenge bagabo, burya umubyeyi ntatwenga uwundi. Uyu mugani ngo umubyeyi ntatwenga uwundi urakoreshwa cyane iyo nk'umwana w'umukobwa arwaye inda y'ishushu. Baragira bati nturwenge mu gihe nawe wabyaye abakobwa, ejo uwawe nawe arashobora gutwara inda nk'uko nyine. Imvugo Martino Niteretse akoresheje hano isigura ko abasirikare b'u Burundi nabo nyine bashobora kuneshwa nabo mu minsi iri imbere bagatemaguza. Ni ubwa mbere umutegetsi ava muri CNDD-FDD avuze ikintu nk'iki, kuko kugeza ubu habahora biyemera ko ari abagabo bataneshwa, mbere bazotwara u Burundi imyaka 500 n'iyindi 500. Umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano akaba anakorana cyane n'iperereza, arinze avuga gutya aba afise ico azi.
muri Kongo abasoda ntibemera kugwana, hari ibisagara byinshi bafatwa atambwano ibayeho, abasoda baho ntibumva ico boja gupfira, mbere benshi baca binjira muri M23. Martino Niteretse yoba afise amakuru ko abasirikare b'u Burundi batazemera gupfira Ndayishimiye. Ayo ni amakuru Martino Niteretse avuze neza ko abasirikare b'u Burundi batazemera gupfira Ndayishimiye, canke nawe nyine abatumiriye gutemaguza bareke kwiyahurira ibitagira mvura. Nanje nka Martino Niteretse sinahura impamvu abasoda bacu bemera gupfira Kongo mu gihe na beneyo bahitamwo gutemaguza hanyuma bakagwana mu nda n'uwo bahora bahanganye. Martino Niteretse yahishuye ikintu gikomeye cyane, aho yagaragaje ko abasoda b'u Burundi batiteguriye gupfira Ndayishimiye, kandi ko batiteguriye kurwana intambara bazi neza ko badashobora gutsinda. Ndayishimiye yavuye i Kinshasa gusinyana amasezerano na Tshisekedi. Benshi baremeza ko ubujuju bwa Tshisekedi abusangiye na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko benshi bakemeza ko iyi ntambara igiye gusiga ihinduye ubutegetsi mu Burundi ndetse no muri Kongo. Amakuru ahari nuko M23 intambara yayo na Kongo yamaze kuyinoza kandi yamaze kuyitegura, ndetse akaba hari abarwanyi kabuhariwe bamaze igihe bategurwa na M23 biteguriye guhita bataka, kandi ko nta masaha 28 bizabafata badafashe igisagara ca Bujumbura, ndetse bagafata Ndayishimiye bakamupfunga cyangwa se akicwa nk'uko yagiye yifuriza benshi kwicwa muri bo. Ibi nibyo bamwe n'abandi bavuga ko byaba ari insinzi ikomeye cyane, kuko Ndayishimiye ariko arangiza bikomeye akarere, aho ubona neza ko afise ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko bikunze kugaragara mu mvugo akoresha. Turabandanya kubatohoreza amakuru ndetse tuze twabwira amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse nuko benshi bamaze gukuraho amaboko Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nta handi wabironka uretse kuri Shiramatsiko TV igushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.